Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nk'uhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro n'inkuru tubandanya gushikiriza ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza amakuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira Leta y'u Burundi iriteguriye kwakira imirwi y'abarwanyi b'abarundi bari muri Kongo yemeye gushira ibirwanisho hasi Leta y'u Burundi yiteguye gutahukana no gusubiza mu buzima busanzwe imirwi y'abarwanyi b'abarundi bari muri Kongo bemeye gushira ibirwanisho hasi ibi bikaba bishikirizwa n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere k'ibiyaga binini Wang Xia mu kiganiro bagiranye na Perezida Evariste Ndayishimiye mu Kibimba ku wa 17 Munyonyo 2024 mu rugendo yari amazemwo iminsi intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere k'ibiyaga binini Wang Xia yamenyesheje ko yaganiriye na Perezida Evariste Ndayishimiye ku ruhara rwiwe mu kugarukana amahoro n'umutekano mu karere na cane cane muri Kongo ahavurwa ihungabana ry'umutekano abicishije ku rubuga rwiwe X ni ukuvuga Twitter Wang Xia avuga ko ahanini baganiriye ukuntu hotahukanwa imirwi y'abarwanyi b'abarundi ibarizwa muri Kongo yemeye gushira ibirwanisho hasi ikaba yifuza gutahukanwa mu Burundi vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Gabriel Rufyiri avuga ko umushikiranganje w'ubudandaji ategerezwa gutanga imihoho avuga ko umushikiranganje w'ubudandaji na leta yose bakwiye gutanga imihoho Gabriel Rufyiri harongoye ishamwe Oricome hasaba umushikiranganje wa mbere na leta yose gutanga imihoho kuko biboneka ko bananiwe guhagarika iduga ry'ibiciro riteye ubwoba ku vyankenerwa Rufyiri akaba agira ati ikiranga umugabo nyawe yananiwe hatanga imihoho ku munsi w'ejo Gabriel Rufyiri harongoye ishiramwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta yararemesheje ikiganiro ku bamenyesha amakuru aho yagaragaje ko hari iduga riteye ubwoba ku vyankenerwa ikibabaje ku bwa Gabriel Rufyiri nuko biriko biba hakaba harabuze ubihagarika hakabura inyishu irama Rufyiri arabaza ati none leta iriko ikora iki umushikiranganje w'ubudandaji ariko akora iki abanyamigambwe bariko bakora iki vyinshi kuri no nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko hagiye kubakwa ibibanza vy'iratiro i Bugarama Isonga Mboza ndetse na Heha Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi hamenyesha ko hagiye kubakwa ibibanza bikomeye vy'iratiro i Bugarama no ku misozi ya Heha Mboza ndetse na Songa kugira haboneke ingenzi nyinshi mu Burundi Evariste Ndayishimiye akavuga ko amahera hagiye kwisuka mu Burundi cane mbere n'ikigega ca leta kizoba cuzuye mu gihe kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 16 Munyonyo 2024 hariko harasozerwa indwi yahariwe kwibuka intwari Perezida Evariste Ndayishimiye yari yitavye ivyo birori mu ntara ya Gitega hagira ko amenyesha ko hagiye kubakwa umugambi wo gukwega ba mukerarugendo hagiye gukorwa umugambi wo gukwega ba mukerarugendo benshi mu Burundi kugira hinjira amafaranga mu kigega c'igihugu ayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko leta y'u Burundi yiteguriye kwakira imirwi y'abarwanyi b'abarundi bari muri Kongo yemeye gushira ibirwanisho hasi leta y'u Burundi yiteguye gutahukana no gusubiza mu buzima busanzwe imirwi y'abarwanyi b'abarundi bari muri Kongo bemeye gushira ibirwanisho hasi
Ibi bishikirizwa n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere k'ibiyaga binini Wang Xia mu kiganiro bagiranye na Perezida Evariste Ndayishimiye mu Kibimba ku wa 17 Munyonyo 2024. Mu rugendo yari amazemwo iminsi, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere k'ibiyaga binini Wang Xia yamenyesheje ko yaganiriye na Perezida Evariste Ndayishimiye ku ruhara rwiwe mu kugarukana amahoro n'umutekano mu karere na cane cane muri Congo havugwa ihungabana ry'umutekano. Abicishije ku rubuga rwiwe X rwahora rwitwa Twitter, Wang Xia avuga ko ahanini banaganiriye ukuntu hotahukanwa imirwi y'abarwanyi b'Abarundi ibarizwa muri Congo yemeye gushira ibirwanisho hasi ikaba yifuza gutahukanwa mu Burundi. Wang Xia akaba avuga ko leta y'u Burundi yiteguye kubatahukana no kubasubiza mu buzima busanzwe kandi ONU izoshigikira utwigoro twose twokorwa kugira aba Barundi batahukanwe. Mu kwezi kwa Gitugutu 2024, Wang Xia yari yatangaje ko hari abarwanyi b'umuhari FNL bari muri Kivu y'ubumanuko bagiye gutahukanwa. Akaba yarabishikirije mu nama y'umutekano yiga ku bibazo biri mu biyaga binini. Nayo mu yandi makuru kandi nuko umushikiranganji w'ubudandaji na leta yose ngo bari bakwiye gutanga imihoho ku bwa Gabriel Rufyiri. Gabriel Rufyiri arongoye ishamwe Oricome asaba umushikiranganji wa mbere na leta yose gutanga imihoho kuko ngo biboneka ko bananiwe guhagarika iduga ry'ibiciro riteye ubwoba ku byankenerwa. Rufyiri ati ikiranga umugabo nyawe iyo ananiwe hatanga imihoho. Ku munsi w'ejo Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta yararemesheje ikiganiro ku bamenyeshamakuru aho yagaragaje ko hari iduga riteye ubwoba ku byankenerwa. Ikibabaje ku bwa Gabriel Rufyiri ni uko biriko biba hakaba harabuze uwubihagarika hakabura inyishu irama. Rufyiri arabaza ati none leta iriko ikora iki? Umushikiranganji w'ubudandaji ariko akora iki? Abanyamigambwe bariko bakora iki? Uwarongoye Oricome akaba abona ko umushikiranganji w'ubudandaji yopfuma atanga imihoho Abarundi bose bakabibona, mbere na leta yose yotanga imihoho mu gihe bose baboneka ko bananiwe guhagarika iri duga ryimonogoje. Akaba agira ati icerekana umugabo iyo ananiwe hatanga imihoho. Ku bwa Gabriel Rufyiri akaba asanga ari iri duga ry'ibiciro ku byankenerwa bifitaniye isano kandi n'ibura ry'amafaranga y'agaciro, agasaba ko ibanki nkuru y'igihugu ko yova mu biro vy'umukuru w'igihugu maze ikigenga. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko hagiye kubakwa ibibanza vy'iratiro i Bugarama, Isonga, Mboza, Hiha. Perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha ko hagiye kubakwa ibibanza bikomeye vy'iratiro i Bugarama no ku misozi ya Hiha, Mboza ndetse na Songa kugira haboneke ingenzi nyinshi mu Burundi. Evariste Ndayishimiye akaba avuga ko amahera hagiye kwisuka mu Burundi cane mbere n'ikigega ca leta kizoba cuzuye. Mu gihe kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 16 Munyonyo 2024 ariho hasozerwa indwi yahariwe kwibuka intwari, Perezida Evariste Ndayishimiye yari yitavye ivyo birori mu ntara ya Gitega aho yagiriye ko amenyesha ko hagiye gukorwa umugambi wo gukwega ba mukerarugendo benshi mu Burundi kugira hinjire amafaranga mu kigega c'igihugu. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko hari ibibanza vy'iratiro bikomeye cane bigiye kubakwa vuba i Bugarama, ku misozi ya Hiha, Mboza ndetse na Songa, ibizoheza bigatuma amafaranga yinjira mu gihugu ari menshi cane. Evariste Ndayishimiye akaba agira ati harya i Bugarama birya bizu vyose tuzobisenyura tubisambure twubake inzu nshasha, hazoba ikibanza c'iratiro gikomeye cane. Arongera ati aha jewe nifitiye vision ariko usanga hariho abadafise imbono. Abanyabujumbura mumbikire Mboza jewe ndahiyubakire. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaramenyesheje ko habona amafaranga menshi agiye kwisuka mu Burundi, ahaca asaba abari ngaho kwitegurira neza imbonakazoza ya 2040-2060.
ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa n'iki? Ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa nyene ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone nawe ukoresha YouTube y'igifaransa canke ijambo subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa ibiganiro, inkuru ndetse n'amakuru tubandanya gushikiriza bigushikeko umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.